ngoma nkoreshe umuntu atari hano mu gihugu cy'u Burundi. Umukozi wanje twamenyanye biciye kuri Facebook. Umuntu mwahuriye kuri Facebook ni cyahe kintu cyatumye wumva umugirira ikizere ukamugira umukunzi ukamugira umusheri? Nakubwira ati ibyo nabikoze ku buryo sinari gushaka kukubwira direct ntaramenya n'uwo twari turavugana. Umukunzi wawe yoba he? Aba mu Rumonge. Allo? Oui, allo? Allo? Ariko arakumva umukunzi wawe kandi nuvumenga ariko ararira. Cyahetse. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizeye ku barundi bose. Yo, what's up? It's your boy MC Jojo 257, Mr. Swagger, Mr. Nva Muhindo, Swagger Boy, Mr. Testing Love, nani mazina mesha agiye atandukanye. Yes, reka ndaguhe mwaramutse canke imiriwe ivangi nawe rero we mukunzi wa Malengo Media, ndakumenyesha ngo banzugire subscribe. Ufite hariya ku gakengeri kugira ibintu bigende neza. Ushireko na commentaire ya yose twebwira twubaka. Hanyuma niba ataco bitwaye uze kugenda hariya handitse share. Utorere yinke bantu b'Imana. Wishyire muri groupe wo buri mu yari yose. Canke kuri WhatsApp maze ibintu bigende neza. Hama nimba uri mu rukundo ugomba kuba mu rukundo uzi kukunzwe. Ugomba kuba mu rukundo ruri clean kubera ko nawe uri clean. Ugomba kuba mu rukundo ruri smart kubera ko nawe uri smart. Simubizi none je navyiyemeje. Urahawe ikaze. Nimba ukeneye gutestinga umusheri wawe ko atakuvanga ko atagucamo mba ndahari ku bwawe. Yes, right now mfise umuyemvite wanje ntari ngaha mu gihugu yarandondeye inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo dutesting ibintu bigende neza. Ndana kumenyesha nimba utari ngaha muri kino gihugu cacu nawe urahawe ikaze dutesting ibintu bigende neza aho buri hose. Mba ndahari kugira ngo ibintu bigende fresh. Nariyemeje kugira ngo mwe mu rukundo muzi yuko mukunzwe, muzi yuko ibintu bimeze fresh. Right now ngoma nkoreshe umuntu atari hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu kanya gato ugumane nanje. Hello? Oui, uri kuranyumva? Ego ndakumva. Okay, tugiye gutangura tuganira nande muri kano kanya aherereye hehe? Ku mazina yanje nitwa Mirene Shimwe. Abamereye mu Burundi. Abamereye muri Saudi Arabia. Mihaye nakahe kazi akora kamuzanira inoti? Akazi nkora ibintu turi mu bwenge. Akazi kose mvuga ati nambari muri rusangi uri umupambanaji? Ndi umupambanaji. Okay, kubera ko Mireye yahisemo ko dutestinga love. Ubuze? Abashaka kumenya nawe by'ukuri ko nawe nyene uko ndavyumva nawe ariko byumvanye n'urukundo ndamukunda. Mireye afise abakunzi bangahe? Umukunzi umwe. Umukunzi wawe niba atari banga mumaranye igihe kingana gute? Kibanga umuntu umukunda uramubwira uramuvuga ko uramukunda. Mumaranye igihe kingana gute? Tumaranye nka Deza. Tumukuza tuwazi. Deza? Imyaka 2 si mike. Ni myinshi. Mu rukundo uyu munsi biraba bimeze nabi neza ejo bimeze nabi. Ni igiki cyatumye umugirira ikizere muri iyo myaka 2 yose? Jamana mubwiye byarashyikiye ndabona bijanye no kubona nabona cyangwa yitaho bitwararika. Surazi naho ko hatabura kiriya. Umukunzi wawe mwamenyanye gute? Umukunzi wanje twamenyanye biciye kuri Facebook. Twatubonye kuri Facebook. turaganira Facebook amacho biduhiraho
umuntu mwahuriye kuri Facebook ni cyahe ikintu cyatumye wumva umugirira icyizere ukamugira umukunzi ukamugira umusheri? Igihe cyatumye ndamugirira icyizere nabonye bivanye n'uko namubonye nagiye ndamwumva mu majambo yiwe kunavuga hariho amajambo amwe yagenda nganiriza yagenda tumugirira icyizere anasinda akamushyiramo mu ngiro. Ni nk'icyahe ikintu umukunzi wawe agikoze woca umuheba direct? Kubera ndamukunda ikintu yokora cyotuma ntushobora kuba namuheba burundu nkabona ndetse ati yararongoye asa umugore mu nzu nubwenda ahantu nkababara nyine nkababara mugabo nk'ubu ubonye ko atararongora sinumva ko nababara nubyerekeza amahirwe yose nzi kugira ngo ushobore kuba hano nubwira icyizere kuko batarashobora kubarongora. Okay, amafaranga afise ikibanza kingana gute mu rukundo rwanyu? Amafaranga nta kibanza na gitoya afise. Miheye iyo ariko ariraba yibaza yuko umukunzi wiwe yoba yamukundiye iki? Iyo uri kuriraba nko mu cirori urawibaza ko umukunzi wawe yagukundiye iki? Sinzi ko bankundiye ubwiza cyane kundi muremure cyangwa undi mugufi kose amatara meza sindavyibaza umutima cyangwa wari umuhereza akanoti? nabambeshe nakubwiye ko nta mafaranga afise ikibanza mu rukundo rwanje nawe. Umukunzi wawe umwizera ibice bingahe kwijana? Nta kibanza twari ibice n'umwizera umwizera ibice bingahe pourcentage zingahe kwijana? afise nka 80%. Kubera iki 80%? Izo 20% kubera ko zisigarije? Izo 20% nazisigarije. Umukunzi wawe wibaza wowe nawe ko yagukundiye iki? Icyo kintu icyo yankundiye bakubwita mbere washaka ko yankunze ubugwaneza bwanjye sindagikora neza icyo kintu birashika nkamubaza niba nkunze iki sindumva ko ndosi icyo imagije. Nturabimubaza icyo yagukundiye? Ndamubaza gusa ndaronka igishu nk'ubu bishitse mu kiganiro cyacu testing love nk'uko wabishatse ko dutesting uraza kuduhereza inimero and then tumuhamagare ndamubaze igihe mumaranye. Wambwiye ko mumaranye imyaka 2 ndamubaze igihe mumaranye of course ndamubaze umukunzi uko yitwa nahari bishitse ukaza gusanga waza kumbwira atari Mireille uza kubyitwaramwo gute? Mbega sandagerageza kwihangana ndamugenda mubaze neza ntabwo wawumva ukabanda kugira cyane nk'ubu baguhereje $1000 ngo umukunzi wawe umuci inyuma donc umuvange wo bikora? Amafaranga na kibanza afite mu rukundo rwanjye icyo kintu ntigira ikibanza mu buzima amafaranga n'urukundo ntibingana. Bishitse ukazi nonaho ataha mu Burundi bakaguha $1000 kugira ngo muryamane mutaragira mariage mutaraje imbere y'amategeko wo bikora? Muryamane n'uwo musheri wanje cyangwa umuntu muryamane n'uwo musheri wawe? No of course n'uwo musheri wawe. Musheri wanje tugira mariage tuzobana biciye mu mategeko. Nanje nakubariye bishitse hakaza nk'umuntu akaba propose akaguhereza amafaranga ngo muryamane mutarakora mariage wo bikora? Okay, ugiye kundungikira nimero y'umukunzi wawe? Ndashobora kuyiguha. Iyi ndungikire muri message hama nce ndamuhamagara. Yes, bakunzi ba Marengo Media mu kiganiro testing love saba ntidukoresha abantu tuba turi kumwe gusa n'abari hanze y'igihugu murahawe ikaze. Ugomba kuba mu rukundo uzi neza ko ukunzwe, ugomba kuba mu rukundo ruri smart kuko nawe uri smart. Ni nayo mpamvu niyemeje gutestinga kugira ngo mwe mu rukundo muzi yuko mukunzwe mu making sure yuko mukunzwe. Ni nayo mpamvu ngomba kugusaba we mukunzi wa Marengo Media ugende hariya ukubita ufite hariya kugakengeri ugire subscribe share ndetse uze gushaka na commentaire yari yose twebwira twubaka tuba dukeneye mutugira inama yaba nziza canke mbi. Hanyuma bakeneye yuko dukorana namwe maza kubona kanimero hariya. Yes, agiye kumereza nimero ni ya party mukunda cyane muri benshi, ya party tumenye ukuri, ya party tumenye uko kuzwe ko bataguvanga ko batagucamwo ku bintu bimeze fresh
yuko urashobora birashika nk'ubu umukunzi wako murungikira kanoti ubwo murungikira uzi yuko mukundana kumbe nako kanoti acaja kugasangira n'uwundi bakundana making sure rero kuri mu rukundo gukuri making sure ko umukunzi wawe gukunda aho naho nta handi uzobisanga ni kuri Marengo Media. Yes, ngiye kuraba nimero ko yayimpaye duhamagara umukunzi wiwe ibintu bigende neza ariko ndagusanga making sure kandi kuri kurakorana na Marengo Business idandaza ibintu bigiye bitandukanye amakinga y'abana batoyi amakinga y'abantu bakuze amabaf speaker agiye atandukanye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ntandi ubisanga atari muri Marengo Business. Dukorera ngaha kwa Mufizi ni ngaha imbere y'isoko gatoyi murahawe ikaze Marengo Business ni nyinshi ibibazo byanyu. Yes, tugiye guhamagara umukunzi w'umutumire wacu reka ndabe ko yaduhaye nimero wayirungitse sawa kabisa wanditse ko my husband kubera ki kwandika ko my husband umuntu mutarabana abana gusa bivanye nuko mwenda mukera cyane nuko numva ndamukunda kandi n'amambo ushaka kumenya ko cyo kuri sinzo bandanye imbere yuko tumuhamagara umukunzi wawe nakaye kajambo wo mubwira ndamukunda. Okay oui ni sawa boss umeze neza aja turashima tuze namwe boss wanje turashobora kuganira gato nta kibazo ariko ntitwabamenye jewe ndi umujournaliste nkorera ikinyamakuru cyitwa Marengo Media wanditse Marengo Media kuri YouTube uraza kukibona muri ico kinyamakuru ndafise ikiganiro cyitwa Testing Love aho ndagikoresha abantu basanzwe bakundana nyene of course rero right now nariko ndakoresha ikiganiro umukunzi wawe muri ico kiganiro turatanga ubushimwe dusanze uwo turi kumwe turiko turakoresha ikiganiro ariwe mukundana by'ukuri ndaza kumuhereza agashimwe of course nagomba rero tuganire ndakubaza utubazo nka 2 cyangwa 3 nimba ataco bitwaye nta kibazo. Okay ufise umukunzi mumaranye igihe kingana gute? Tumaranye umwaka. Mumaranye umwaka? Atego tumaranye umwaka. Umukunzi wawe nimba atari banga mu yoba yitwa gute? Yitwa Janine. Yitwa Janine? Yoba bamaja hehe ni gute umubwira abantu batamuze ni munini ari inzobe ni mugufi ameze gute? Ntabwo ari munini ni muto muto. Ari mu AN. Ari mu AN? Afite taille jaune. Ntabwo ari munini ntabwo ari muto ntabwo ari muto. Umukunzi wawe yoba bahe? Aba mu Rumonge. Aba mu Rumonge? Wambwiye ngo yitwa Janine? Yitwa Janine. Afise inzobe? Tarirabura nyine. Kubwawe ni cya kintu cyotuma mutandukana na Janine? Ari impamvu nyinshi tumuheba umuntu urumva rero ni impamvu nyinshi nawe ngira ngo zimwe urazizi nizo gucana inyuma mutango ari ikibazo doshobora guharira n'umuntu mu gihe wumva kumenga baramaze kuba mwunga ubucuti nawe cyo kintu amaze kuba gikora numva hano ubucuti bworangira. Ariko jewe umukunzi uwambariye ngo dukore ikiganiro yego ntiyitwa Janine kandi ntari hano mu gihugu cy'u Burundi gusa yambariye ngo aragukunda sinzi reka ndamuguhe muvugane. Allo reka ndamuguhe muvugane nawe avuge. Umukunzi wawe nizere yuko wumvise ibyo tuganiriye ambariye yuko akundana n'umuntu yitwa Janine. Allo yego friend ndakumva. Nariko ndakubwira yego ati jewe hariho umwigeme atari ngaha mu Burundi nawe yari yambwiye ko agukunda niwe twariko turakorana ikiganiro sinzi nawe ko hari aho umuzi.
yatubwiye ko ari yambwiye yuko ari muri Saudiya. Rero hagi ibyo twari ko turavuga byose yariko arabyumva, twari mu kiganiro nawe yari live. Sinzi nawe ko hari aho umuzi, sinzi nawe icyari kuri wewe. Nibyo mpande ndakubwira. Halo? Ati nibyo mpande ndakubwira, tuwo mujanine je nta nuwonze, gusa nuko nashatse kugira ngo numve wari uwo muntu dushaka kuba twogira ikiganiro. Ko je na Reka ndamuguhaye wewe ngira ngo ariko arakumva, yumvise ikiganiro twagiranye, yumvise ko wavuze yuko ukundana n'umuntu yitwa Janine ari mu Rumonge. Allô? Oui, allô? Allô? Ariko arakumva umukunzi wawe kandi nuvumenga ariko ararira. Allô? Wumvise ibyo twaganiriye n'umukunzi wawe? Inyuma y'ibyo tugejeje kuganira, wumvise ibyo twavuganye? Inyuma y'ibyo twavuganye ugiye gufata iya ngingo wewe? Ndamukunda. Ariko yatubwiye ko akundana n'uwitwa Janine ari mu Rumonge. Nziza. Allô? Ndakumva. Allô? Oui, grave. Yego ndabumva. Nariko ndakubaza ati Janine ni inde? Umve nakubwiye ati ibyo nabikoze ku buryo sinari gushaka kukubwira direct ntaramenya n'uwo twari turavugana. Kuko nawe sinanabazi mu bisanzwe, gusa wambwiye tukora kuri radio Kamarinde, urumva rero byari kuba ngombwa yo tubanza tukayagana kumenya uwo ari we neza. Ariko wewe nawe yambwirije ukuri kandi atanzi. None ubaza ko we yashoboye kukurondera atabanje ntiyarakuzi ko ushaka gukora kuri radio Kamari, yaratanzwe kuza ariko je nabwo nandakuza. Ariko arakumva nawe sinzi igikurikira muri uno mwanya. Hello? Nizere ko muriko nimuvugane hagati yanyu twumvirize umwe wese ijya gona. Reka numve ko bari wasinze. Arashaka kuba. Hello? Oui. Hello? Kote. Ndakuvuga ko utanyumva rero. Yes, allô Grafe. Mbega cyo nakubwire gusa umuntu umukunda. Kandi umwemera. Umwanya wari wese uvuga turamwizera nawe undi muntu gusa haruhande. Naje buza kumwemeza cyangwa kumuvuga. Aciye akata telefone. Wese ntuzi kandi nanje ntuzi. Ambaye uramukunda ndamwemera kandi ndamukunda. Sinkuzi kandi nawe nakuzi. Rero ntaso nivyo nera uvuga ati ndamukunda. Yumvise uvuze acarakata telefone sinzi muvyeyi nyamanze kugani nawe ndumve. Ibisigaye arasigurira neza. Cyadakubwira. Ayese kana bashimire cyane ku mwanya mwampereje. Ibisigaye nawe turabandanya tuvugana nanje ngira nje mu kazi gusa ndakubwira inyishu. Umwanya sibyo. Sawa ndabashimire cyane. Ndagushimiye cyane, merci cyane. Gusa numva mbabaye nyene kose. Pole sana. Testing love ni kwimeze, pole sana. Ndakubwira twa mu mutwe. Basaba abangu muri babi. Mihe, pole sana. Umuntu kumwemera. Yes, bakuzi ba Marengo Media. Hari abantu benshi bahora bavuga ngo nivyo ngo dukina, ngo n'amaprank, ngo nibiki. Ibi biri reality. Ngira ngo muri ko murabibona telefone ni zibiri. Telefone yayimpaye, nimero yiwe yayimpaye turi kuri appel. Umukunzi wiwe dojeje ku mu telefone. Yambariye yuko uwo akundana ari mu Rumonge. Yitwa Janine. Uyu nawe yitwa Mireille. Kandi aba bose nta numwe ari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ndanakumenyesha nimba uri hanze y'igihugu nawe urahawe ikaze. Testing love irahari ku bwawe. Urahawe ikaze kuri Marengo Media. Urahawe ikaze kuri Marengo Business. Idandaza ibintu bigiye bitandukanye. Yes, je umwigeme yitwa Mireille yarandonde ari hanze y'igihugu. Ambwira yuko nawe afise umukunzi ashaka ko du testing. Naje ndamubwira nta kindi cyo gukora.
gahunda ni yindi nyene nukumenya kukunzwe nukuba mu rukundo ruri clean kubera ko nawe uri clean nukuba mu rukundo ruri smart kubera ko nawe uri smart nta yindi gahunda naravyiyemereje MC Jojo 257 MC Jojo 257 wowe wese yifuza ko dutesting arahawe ikaze kuri Marengo Media arahawe ikaze ndabashimire cyane hasta la vista